Imana ihabwa icubahiro. Amen. Imana duteye iteka tukaba tugize muri uno mwanya ku munsi wa nyuma w'isabato, tukaba tugomba duheze indongozi yacu tumaze indwi turiko dusangirira hamwe. Reka dusabe nyina wacu hano umuvyeyi twakira umugisha mu majambo avunaguye, hanyuma dutangura icigwa turabire hamwe impfunyapfunyo mu byo kwiga no kuzirikana mu kigwa tumazemo indwi yose. Reka twicishe bugufi mu mitima dusenga Imana. Amen. Twongeye kugushimira data twese uri mu ijuru, ibibumbano vyawe wongeye kutwemerera kudushitsa kuno munsi ugira gatandatu. Data mu ijuru, atari uko twari beza imbere yawe, nuhegwe icubahiro. Amen. None tugize umuzingo bugira kandi kugira ngo twunguke mu vyawe. Twongeye kuguhamagaza rero kugira ngo uturongore muri ibi vyigwa, kugira ngo bitugirire ikimazi, byongere kibirengeye kizima, bigirire ikimazi abavyumva mu izina rya Yesu. Amen. Ego. Ibindi byo kwiga no kuzirikana ni cigwa cuno munsi wa gatandatu itariki 4 gitugutu. Mu vyigwa icigwa turiko turiga, reka ndabibutse umutwe w'amajambo. Uno mutwe uvuga ngo ni cigwa ca mbere, ni lesson nshasha citwa ngo gutanga insiguro ya kahise Zerubabeli na Ezira. Twarabonye ko mu ijambo ryo gufata ku mutwe twarabonye ko Kuro yari umwami w'Ubuperesi kandi akaba n'umukozi w'Imana kugira ngo ashitse imigabo y'Imana. Kandi twarabonye ko Imana ishobora gukoresha abanyamahanga, abantu batahindutse, kugira ngo bashitse imigabo yayo mu gihe abana b'Imana banse gushitsa icyo Imana igomba ko. Icyo naco ni cyahe? Nuko imibereho y'abana b'Imana igomba gusa n'ibyanditswe byera bigisha. Niko twabibonye kuri Ezira. Yafashe ingingo yari itagije, yari hanukiye kugira ngo yige ibyanditswe, yongere kandi agire abyige abimenye, hanyuma abishitse abibemwo ubuzima bwiwe bubi, ubuzima bw'ivyanditswe byera, hanyuma yongere kandi abyigishe. Mugabo no munsi gitandukanye n'ibyo n'ikiye, uno munsi abantu ntibaniga ibyanditswe ahubwo basoma ibyanditswe kugira ngo barondere ibyo baza kudodesha bagenzi babo nk'inyundo. Tukibagirwa yuko Yesu yavuze ngo sinaje guhana abantu, mugabo naje ngo bose baronke ubugingo bunengesereye. Aho nyene dutsindirwa kubera ko tubisoma tutavyiga, bituma abantu babona tubivuga tutahindutse, bigatuma dutukisha izina yacu. Reka rero turabe aya majambo, nibaza ko umuntu yasoma mu buryo buciriritse kugira ngo abantu bayatahure. Arimo inkomezi nyinshi cyane, yakuwe mu gitabo Ezra the priest and scribe, page y'amajana 67, ni mu gitabo Prophet and Kings, abakurambere abami n'abahanuzi mu Cyongereza. Hanyuma aravuga ngo umwanditsi, fata nkama igikorwa kidasanzwe ca Ezira. Ezira yahindutse igikoresho cy'umunwa c'Imana, yigisha yitanze ko akarorero ingingo ngenderwa ko zirongora ijuru. Kintu gihambaye, yigisha yitanga ko akarorero. Mugabo no munsi tuvuga ngo murabe ibyo mvuga ntimurabe ibyo, byatandukanye cyane gose. Mu kiringo c'imyaka yiwe yo kubaho, haba mu gihe yaba ari muri sentare y'ibwami bw'Abamedi n'Abaperesi canke Yerusalemu, igikorwa ciwe cy'umwihariko cari ico kuba umwigisha. Mu gihe yaganira n'abandi ukuri yari yarize, mu gihe yaganira n'abandi ukuri yari yarize, ubushobozi bwiwe bwo gukora bwariyongera. Yahindutse umugabo w'intungane kandi w'umwete, Imana ishimwe. Yari cabona c'Imana mw'isi kubw'ubushobozi bw'ukuri bwa Bibiliya, kubw'ubushobozi bw'ukuri kwa Bibiliya bwamuhesha agaciro mu buzima bwa misi yose. Muri cya gitabo Prophet and Kings, abami n'abahanuzi canke abahanuzi n'abami, kuri page y'amajana 69 mu Cyongereza. Ane majambo akomeye naye
ngo mu gikorwa cy'ubugorozi gitegerezwa kwamamazwa kugeza uyu munsi harakenewe abagabo nka Ezira na Nehemiya batazokwigera bapfukapfuka canke ngo beze ibyaha, abagabo batazoha nigwere ikibi, ahubwo bazoshira hejuru icubahiro c'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Amen, amen. Abagabo batazoha nigwere ikibi, bazoshira hejuru icubahiro cyane c'Imana. Ni bimwe rero tavuga mu tabo education ngo isi ikeneye abagabo batagwa ntabwo gute ntibagurishwe, bashobora guhamagara icyaha mwizina, bashobora kuvuga icyaha mwizina. Abantu rero baragoye. Iyi cyaha kibonetse ku muntu, tufate nko mu ishengero, aba ari nk'umuntu mukuru baragifukira, aba ari umuntu afise uburyo, afise amahera, aterera mu bikorwa by'ishengero agatanga uburyo, icyo cyaha kiba gitaga barakeza. Hagize umuntu avuga iby'icyo cyaha cy'uwo muntu na rigatura umuco n'umunyu w'isi, mu gihe n'abanyamahanga babibona bakabidutuka, ugize ngo urabivuga ucuba umwansi. Abantu rero bakeneye tugire ubumwe bwo gufuka ibyaha. Urabibona Yesu niyo yavuga ngo nimwatinya kunyaturira mu maso y'abantu nzotinya nanjye ko baturi imbere yande ya data. Ariko rero bene data ikintu kimwe no kongera ko kwiki impamvu dutinya kuvuga icyaha mw'izina nuko natwe tutaritandukanya n'icyaha. Nuvuga ngo biratugora kuvuga icyaha mw'izina kuko natwe tuzi ngo nogira gute no hava mfatwa canke no fatwa nanje. Nukuvuga ngo kubera ko natwebwe tutaritandukanya n'icyaha cyese biratugora kugira gute. Rero Imana igomba abagabo nukuvuga ngo baneshije icyaha mu mibereho yabo, nukuvuga ngo bakizinutswe bakizinutswe, nukuvuga ngo nibo badatinya kugira gute kukivuga, badatinya kukivuga. Ariko twe kubera ko usanga kenshi natwe mu mitima tukibigundiriye biratugora kugira gute, ukacu usanga kugira ngo ubugenzi ntibugire twatinye kugira gute. Ariko mumve ngo Imana ikeneye abantu batazogira gute, nyamba zo bari umupasiteri, nyamba zo bari umuntu wari we wese udatinya kumubwira ngo naho yoba umukuru w'igihugu umubwira ati aha hantu uciye se wakosheje. Abo bantu rero nibo bakenewe bagiye kurangiza umurimo w'Imana. Ariko bisobanura ngo ntugomba kuraba ubwinshi bw'abantu, mugabo ugomba kuraba icyitwa ukuri abo bantu bafise ugereranyije n'ibyanditswe byera. Aravuga ngo abagabo barajwe ishinga no kwikorera umutwaro w'iki gikorwa, ntabwo bazogira amahoro mu gihe babonye ikibi kiriko kirakogwa canke ngo basasire indava umugwanizi mu kwambika izera ubugizi bwa nabi. Yesu yavuze si Yesu muri Yesaya 5:5 ngo baragowe abita iciza ikibi bakacita iciza. Nukuvuga ngo aba bagabo rero baragishwinga no kwikorera imitwaro w'iki gikorwa, ntibazemera ikibi ko kija ko gikorwa zobivuga, ntibashobora gufuka ibyaha bikorwa ntacyo bitwaye. Oya, ndabona ko abo bantu bafite igikorwa kidasanzwe, kuko iyo wisinye kugaragaza ikibi kiri mu bantu uba wemeye kuba umwansi w'abo bantu. Bashobora no kukwira ibihagurutsi wawe uzokwankwa, uzotukwa no gupfa wemera uti jewe nemera ingaruka y'ukuri kwanje, kuko na cyane cyane ko uba wizeye uwo mwijuru wenyene. Nivyo Yesu yavuze ngo isi ni yabanka mumenye nanje ko yagize gute yanyasi. Ikintu rero bane data twomenya nyamba tuvuga ko turi abantu bubaha Imana tukaba dufise amahoro mw'isi, mwumve ngo turi muki, turi mukaga mugana. None se isi yarahindutse? Ntabwo isi yahindutse, habwo nabantu bavuga ko bubaha Imana bagize gute kubera ko batagicaha isi ngo bavuge amakosa yayo, bituma isi atakigira gute ikibarekera mu maho. Muga igihe rero hazohaguruka abantu bacaha isi, no kuvuga ngo bacaha icyaha, no kuvuga ngo isi izogira gute, izohagurukira kubanka no kugira gute no kubagwanya. Umwanditsi yavuze amajambo akomeye cyane nakunze, arasubira kandi akavuga ngo bazokwibuka yuko Imana itaraba ibyubahiro by'abantu. Aratuvuze ibyubahiro ni mwumve ubutegetsi bwo mw'isi, kandi ntitwibagirwe no mu ishengero. Mu ishengero hariho inzego, mu busanzwe mu ishengero ntago bitwa abategetsi, bitwa abarongozi. Mugabo urabye Satani ariko atuzanamo ikintu cyo gufata cy'igitegetsi mu ishengero. Umukuru w'ishengero ngo n'umuntu agomba kubahwa, niyo ko yagize ikosa umengo boca bagufuta mu ishengero, warenze inzego.
si mwene data urumva ni umutegetsi urabibona hageze kuri pastor hoho w'intara wa misiyoni wa ini wajina konfera umego ntibacumura ibyo tubizi mu yandi madini hanze mugabo mu badventiste turemera yuko bashobora kwira gute bashobora gucumura bashobora kwihenda rero turi ingingo z'abagenzi bacu umubonye ko ari umurongozi mukuru ari umuyobozi uramushikira muhagira gute ukamubwira mukaganira nico kibereye ntago twemerewe kubangaza no kuvuga ivyabo hirya no hino mugabo turashobora kubashikira tukabaganiriza kwikosa tuberetse ivyanditswe vyera ngo bazokwibuka yuko Imana itaraba ivyubahiro by'abantu kandi yuko ugupfuha kw'Imana kuri bamwe gushobora kwerekana imbabazi kuri benshi ugupfuha kw'Imana kuri bamwe kuzokwerekana imbabazi kuri benshi Imana nibuka mu gihe cya kera mu rugendo rw'abisirayeli ko bava muri Egiputa bageze Shitimu hamwe umwami Baraki yazana Baramu ngo ashobore kuvuma abisirayeli bamaze gushurashura igihe muri Shakiyaye abamidiyani bamanutse bagashurashura n'abisirayeli uburaki bw'Imana bukaziriringira abisirayeli ikarandura abantu barenga 23 ku murango umwe hari umuntu yitwa nde Finehasi mu rubyaro rwa Aroni yahagurutse mu gihe umusirayeli yaciye imbere y'ihema ry'Uhoraho aje inyuma n'umumidiyani kazi gushurashura arabakurikira aratoberanya icumu kuva ko hejuru ko munsi bose barapfa ngo uburake bw'Imana butabira gute burahwama nukuvuga ngo nirikijenje mbona mpuza n'amajamo ngo kandi yuko ugupfuha kw'Imana kuri bamwe gushobora kwerekana imbabazi kuri benshi Imana imaze gufuha imbabazi zabonetse ku Bayisirayeli bose ntibasubiye kuguma bapfa ngo bazokwibuka yuko muri uwo wese yigiza kure ikibi impwemu ya Kristo izokwama imwihishurira Imana ihabwa icubahiro amen nukuvuga rero twebwe ntago twokwiha ubugororotsi sivyo ntitwokwiha ubugororotsi ariko kwigiza kure akamenya ko kwanki kibi nkakombe kwa Paulo ngo ninde yo nkiza uyu mubiri unteza urupfu kubwi bagomba kugoroka mugabo hari ibindi bintu bimufata bimubuza gushikira ubugororotsi bukwiye rero ngo ukwanka ikibi ngo bituma twegera Imana yesashimwe niki Imana igomba kandi aha niko tugenda tunengesere twezwa mu kwanka ikibi tugenda twezwa ntibisaba rero ngo naka ko yacumuye ngo reka ngo urumva ngo ntumumaramaze ngo reka tumureke ngo azobiheba urumva tumuretse ngo azobiheba ntazigera amenya ko yakosheje Imana ihabwa icubahiro atakano nagoma kongerako kwiki kintu nyene no kuvuga ngo igitabo kimwe cyitwa uwipfuzwa ibihe byose nico kivuga ngo iyo tubonye umuntu akoze ikosa ntitumuhanure natwe bitubera iki bitubera icyaha no kuvuga ngo ni byiza ko umuntu akoze ikosa mugasi byiza ngo si byiza kubivugira muri ku mugaragaro uwo muntu uragira gute uramusanga ukamubwira hama byanse ngo gahitana abandi mukagira gute hama byanse kabimenyesha n'inama y'ishengero igihe rero byanse ngo umuntu urumva niwe nyene abagize gute abayikuye mu murongo wabera ariko kandi naho nyene ngo ntitugomba guca tumona nk'umuntu imbabazi z'Imana zagize gute zaheze ko nuko umuntu agira gute amuhanura mugira umugenzi ikigo kiraheze mugabo reka dusabikanye ku bibazo bitatu biri ngaha duhane hane ivyumviro kuri ibi bibazo kumbure n'abandi bafise indongozi kumbure batunganirane nabo ikibazo cyame kiravuga ngo egome dufise amasezerano menshi meza ava ku Mana muri uwo mwanya nyene nubwo biruko ntabwo Imana yigera iyaduhatirako amasezerano ni meza ariko Imana ntiyadushyiraho ku kagobero ni wa mwidegembyo guhitamo n'ukwemera ngo mbega ni ayahe mahitamwo dushobora kugira mu buzima bwacu ashobora gutuma ayo masezerano ataja mu ngiro kuri twebwe amahitamo twogira ni kujya duheba inzira y'ubugororotsi Imana iduhishuriye tugahitamo inzira y'ikibi aya mahitamo yacu yo mu kibi atuma amasezerano y'Imana kandi anateba kudushikako hariho icyo bavuga mu gifaransa ngo
les promesses de Dieu sont conditionnelles. Bisigura ngo amasezerano y'Imana n'imigisha yayo birahari. Mugabo iyo bigushikako iyo uri muri condition z'ivy'Imana isaba. Guhagarara mu nzira Imana isaba niho amasezerano y'Imana gushikako. Rero benshi bashaka ngo imigisha y'Imana amasezerano y'Imana basohorereko ariko nabo bateye imibereho yabo ico gihe baba ariko barihenda cyane. Murakoze. Ikibazo cya kabiri kavuga ngo soma isengesho rya Daniel 9 ku murongo wa mbere kugeza kwa 23 ngo mbega ni izihe ngingo ngenderwa ko ubona ngaho ushobora gushira mu ngiro mu buryo bwawe bwo kubaho. Bo rino sengesho nshaka kwishura kw'icyo kibazo. Rino sengesho muri Daniel 9 havuga ngo Daniel yatura ibyaha by'ubwoko bwabo asabira Yerusalemu. Usomye rino sengesho yariko aratura ibyaha by'Abisirayeli bacumuye abasabira ikigongwe ku Mana. Ikintu tubona gihambaye ku murongo wa 5 yavuze ngo twaracumuye twaragabitanije twakoze nabi twaragararije aguma nawe yishiramwe kandi we ntiyari yacumuye. Icyo tubona hano rero ni mu gihe hari ibintu bitameze neza umuntu ntakwiye kuguma abona amakosa ku bandi gusa ngo banaka ngo naka mu gusaba ngo Imana itugirire neza ntiwisabire gusa kandi ntubona amakosa ku bandi gusa ahubwo tumenye yuko twese muri rusange dufatanirije hamwe twakoze amakuru y'Imana bigenda neza. Daniel yakoze ikintu gikomeye cyo kwishiramo nawe mu bacumuye. Icyo ni kigwa gikomeye. Uno munsi hari ibibazo bihari usanga abantu ngo naka ukibaye ko nawe uri umunyamakosa. Nunganiye ko gatoya tugomba kumenya yuko ishengero tugize umubiri umwe. Ninda aratsitara kwina amaboko akumva ata kibazo. Kuvuga ngo nyambare tugize wabara umubiri wose n'abatugize umubiri umwe nuko igihimba kimwe n'icyahabwa icubahira umubiri wose ubuhawe iki icubahiro kandi igihimba kimwe n'ikitahabwa icubahira umubiri wose ntuzobugize gute ntuzobuhawe icubahiro. Rero twagomba kubabarana nkuko nubwo Daniel atavya hari yakoze mwumve ngo yarifadikanije na bagenzi biwe aravuga ati Imana twaragize gute. Kandi Daniel yari yavuze ngo nibuke ko ari yabwiye yuko ti urumukundwe ijuru ryari ryabimubwiye mugara avuga ati Imana twaragize gute yemara kwifadikanya na bagenzi be ntiyagira gute ntiyitandukanya nabo. Naho rero naco tugomba gukura icigwa igihe ishengero bishitse tugomba kwihuza n'amakosa y'iki n'amakosa y'ishengero ntituvuge ngo je ngo bijyango ntibindaba nkaho umenga ntitugize iki uwo mubiri. Igihe tuzovuga ngo naka mwumve ngo natwe tuzoba turiho turagira gute tuzoba turiko turivuga kuko tugize umubiri umwe. Nuko murakoze cyane Imana ibahezagire kandi baha umugisha dukomeze umwete wo gusarangura ibyanditswe byera ntitube abasoma ngo no munsi Imana ikeneye abantu batanga insiguro mugabe Imana ikeneye abantu amajambo bize abisiguro mu buzima bwabo. Kandi ngo ubu Adventiste kwitwa Adventiste ntabwo ari uburyo bw'idini gusa mugabo ni style de vie ni mibereho. Tugomba kugira imibereho y'abataha juru ibyete bisomeka umunyu w'isi umuco w'isi. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Reka dusabe mushiki wacu atwakira umugisha mugabo atarasenga mwari kumwe na Manirakiza Lieve niyo nkuru epipode mu Kanyosha mu shingiro ry'Abadventiste. Muzimana Eric umwizera w'Abadventiste umunsi w'indwi mu Mirango. Madame Nizigiyimana Pauline umwizera wo mu shingiro ry'Abadventiste umunsi w'indwi mu Kanyosha. Naje nkabandi umwizera kuri English Church hariya kuri University International University of Ikwetu hariya mu Ngagara. Murakoze cyane mushiki wacu atwakira umugisha. Amen. Amen. Urakoze Mana urakoze bwirukiro reka tuguhamagaze kugira ngo udufashe aya majambo twigira hano atugirire ikimazi mu buzima bwacu. Amen. Agirire ikimazi bene data bariko barayumva kugira ngo kibirengeye kizima wa munsi tutazi tuzogende turi ku muzingi dukweganye akaboko tura abera imbere yawe dushima izina ryawe ko watugiriye neza ko aya majambo yatugiriye neza mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen.